culture, l'âme du peuple. twabwiye ubukerutse ko tuza hanini gusubira kuwekeza ko mugabo Femi Dejaba benshi baranatwandikiye batubwira ati ibintu mwakoze n'amateka ati kandi bimeze neza abandi ati tugerageje kuraba ati kumenya kahise kabana bariya ati biraheza bikadufasha ibintu bikagenda neza tukomeza kumenya aba artiste bacu bavuye he bageze he bimeze neza nuko biba bisanzwe biri bimeze gute kano kanya tuga dusubira kwa Femi kuko amatariki ari kwaregereza ajanye n'urubanza rwiwe na cyane urubanza rwo guhimbaza isabukuru y'imyaka igera kuri 50 iheze avutse myaka 50 iheze avutse yitwa Femi Dejaba abenshi mwaramumenyeye ku turirimbo dutandukanye tumeze neza nk'aka yise kuba ku isi no kwitonda. Radio Culture, l'âme du peuple. Akwisi no kwitonda ubuntu burihabwa umuntu uvugwa neza ahari hose na hose akabana neza n'abandi mu mahoro n'urukundo anyamara saza ntasaba nta bwiza bwo kwishima. Radio Culture, l'âme du peuple. Ubuzima bwiwe wirinda gukora inabi aronka imigisha myinshi ubesha wakwisi no kwitonda wakwisi no kwitonda bagenzi wakwisi no kwitonda wakwisi no kwitonda bagenzi Yes nuko bisanzwe bimeze mucamo byumva ko ibintu abara amavuta niko no bivuga mafuta zaidi ya mafuta ni Femi Dejaba byinshi twarabivuganye ko buherutse twarabigaze ko cyane yaratwishyuye ibibazo mugabo dushaka uyu munsi kwinjira neza na neza mwidonido atwishyura ikibazo ku kindi ibintu bigereza bikabananya bigenda neza. Ni Femi Dejaba nufata ko ari nararibonye mu muziki w'u Burundi ndetse yanaranguye byinshi akaba ariko arakora byinshi mu gukundisha urwaruka rw'igihugu cyabibarutse na cyane mucya mu byumva. Ndabona Femi Dejaba yamaze kugera ku murongo wa telefone nawe reka atumwakire. Femi nizere ko mumeze neza. Murakoze baje kwaramutsa kandi babisha komeze neza. Natwe tumeze neza tunashimira n'Imana isi yo kuduhuza nawe kandi mu kiganiro nk'iki. Amen. Naje ndayishimiye cyane. Iyo yanabikunze ko bishoboka. Na cyane Femi Dejaba iyo tuvuze inaribonye mu muziki w'u Burundi nibaza ko tutaba twihenze. Ndibaza yuko mutihenze. Ko nukuri ko bivanye n'imyaka mwatanguriye mu muziki mukaba mukinahagaze mu muziki haruhande yuko mubangikanya n'ibindi bikorwa kandi bimeze neza byose bihesha cyubahiro cyangwa bihesha iteka igihugu cyacu cyatwibarutse. Ego igihugu cyacu cyatwibarutse n'umuvyeyi wacu. Dutegerezwa kugikunda no gukora ibishobora gufasha kazoza kabana bacu.
ubuherutse twaragaragaje guca ijya n'ino ibijyanye n'ubuzima bwawe cyangwa ibijyanye n'akahise kawe. Makuru dufite cyangwa twaronse n'ayuko Femi Dejaba neza na neza yashyitse hano ku isi y'umubabaro ndetse n'umunezero igenekerezo rya 18 ukwezi kw'icyenda umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 970. Imyaka si mike. Iyo wibuka ino tariki Femi Dejaba nikiye kintu acayiuka ubwo nyene directement kuko kenshi umuntu ariko arahimbaza isabukuru y'amavuko itariki y'amavuko hari kahise abavyeyi baramuganiriye bakamubwira ati igihe byagenda twendibuka abavyeyi bacu tubwira ati warangoye waragize gute muri iyo myaka y'ubuya bagaca muri iyo myaka yo kuvuka Femi Dejaba yaranzwe niki. Ikibazo ngo navuze bibiri bikurikirana sintahura neza. Navuze ikibazo cya mbere itariki wavukiye ko igenekerezo rya 18 kwezi kw'icyenda umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 970. Nivyo abavyeyi bacu kenshi hari igihe batubwira ati mu buto bwawe gushikaho ku myaka kuva ku mwaka gushika ku myaka nk'itanu warangwa nibi. Femi Dejaba muri iyo myaka yarangwa niki? icyo kibazo kiraryoshye cyane. Icyo navuga mu byatanga nuko nakuze ndi umwana nitonda, ntakunda abafite natako. Uvuze ko utakunda gufite natako ushatse kuvuga iki Femi? Urazi abana barakunze kugira ibintu byo gucokozanya niba no bivuga gutyo. Cyane ibintu by'uburofa niba no bivuga gutyo. Za terme za kino gihe mu gwaruka gwa none. Jere barambwira yuko nakuze ntakunda umuntu afite natako. Kandi ko nitonda barabimbwiye. Urumva ubwo bwitonzi bwawe ntiwigera ushaka ari umuntu abukuvogeramo. Oya. Okay. Oya nubu hari hakari istarikuni. Na cyane. Ni Femi tugerageje kuraba kahise kawe vukiye hano mu ntara ya Bujumbura. Uva hano Bujumbura ndabona ko igihugu waciye werekezamwo waciye uja i Kigali. Ico gihe wari ugiye Kigali mu biki byari bimeze gute muri iyo myaka wajamwe i Kigali? Hari igihe bari bamaze kugandaguranya kwigendera Melchior Ndadaye muri 1993. Yego niyo naciye mpungira hariya. Hanyuma ngezeyo narabaye igihe gitoyi ndagira n'ibiteramo. Ngira naye babwiye ko nagize ibiteramo kuri stade bita Umuganda Igisenyi, kuri stade Ruhengeri, prefecture ya Ruhengeri ni Kigali nyene. Hanyuma intambara ikiratera 1994. Nanjye cyambaye kujya abandi bavuyeyo. Uca werekeza mu gihugu cya Kongo? Oya naciye ngaruka mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma aho nyene nsanga harababa. Narazwe inshuro nyinshi gufa muri bijyangira mwarabyumva by'abasande sheke. Bijya nacyo byaratswe kumvikana. Aho ni nako muziki wawe wagumutera uhungabana cyane gose. Ndibuka muri 1995 naragize ibiteramo bibiri vya nyuma ubundi cyavayo kimwe cyabereye kuri lycée Maranatha mu Kivoga. Ndahabona. Kine nacyo cyabereye ku ngoro y'umugambwe bita Ipro najya mu Kamenge handi ya Soko Muyinga. Ndahabona naho nyene. Aho rero nkaba navugirizwa na orchestre bita Imvumero. Muri orchestre yarimo bajyabo bita Banasubiri ba Bucucu, Basadi, Ekana Kidumu. Ico gihe yarakiri muto cyabwaye nkuko ameze ubu niwe yavuza battery. Ni nawe yamvugiriza muri ibyo biteramo byose bibiri. Navuze byaciye bituma nsezera Burundi. Ndabona uva mu Burundi waraciye muri Kongo, Uvira, Bukavu, Kisangani, Rubumbashi, Kinshasa. Zino ntara ko zabaye nyinshi mu gihugu kimwe cya Kongo. Wari mu biki naho byari bimeze gute ukuzura kabukanye intara?
hari intambara muvukanye muri Kongo nyene ijya ntambara yabaye mu Buvira yaradushwiragije Buvira za Kisangani hirya no hino irashikana ni Kinshasa Kinshasa ku mugwa mukuru w'igihugu ca Kongo tugenda duhungiye izo ntambara nyene ndabona mu nyuma bavuye werekeza muri Zambia Rusaka naho yari intambara nyene yatumye ugira tereka mve hano muri Kongo kubera mbona ubuzima buriko burahungabana nerekeze muri Zambia naho vyagenze gute kugira ngo ushikeyo Zambia nagiyeyo mu bijanye no kugira ubugeni niyo nagiriye mariage wubakanye n'umurundi kazi cyangwa yari umunyazambia nyene yari umurundi kazi okay gato ndabona no muri Tanzania warahaciye imbere yuko werekeza mu gihugu ca Norvege ego muri Tanzania naho byarifitaniye isano irihe n'ibihe bari kuracamwe muri Tanzania harimo ibintu by'umuziki w'iwaje kandi novuga yuko ico gihe nta muziki wo mu Burundi numva ku maradiyo yaho hanyuma rero nagenda kugira ngo nanjye ndabe ko nogira amahirwe mu muziki wanje naramaze umwaka urenga kandi indirimbo zaravuzwa ugiye no kubemeza ko mu Burundi rutitanaho nyene ko dushoboye nukuri naragerageje mu byo nshoboye kandi maradiyo atari make yarazivuza hanyuma ndamenyana n'ababivyi bamwe gusa nashoboye kuhateba naciye mvayo nari mfise iyindi mirimo yindi na cyane ni Femi Dejaba kano karere kagenduye bihugu bitari bike yerekeje mu gihugu ca Norvege aya mahigwe yakugwiriye gute vyagenze gute bwana Femi amahirwe yo kuja muri Norvege vyatowe nuko aho nyene Kinshasa harabaye intambara yari isanzwe iri mu Kongo hanyuma urumva nari impunzi rero nari nasavye kujya abandi basaba kuja kuba mu kindi gihugu kiba kirimo amahoro hanyuma nshangira ibakwe Norvege kiranyemerera ncanza muri ubwo buryo uja Norvege wagiye ujanye n'umufasha n'umuryango byari bimeze gute werekeza muri Norvege nagiye jenyene ico gihe sinari bwakubake umuryango wasanzeyo mu nyuma umuryango wagusanzeyo mu nyuma hajya nimba atari banga Femi Dejaba afise abana bangahe afise abana 5 abakobwa 2 n'abahungu 3 bose muri kumwe hiyo egome na cyane gato tuduga turafite indirimbo hano wise Mana Tabaringo kato turabe mu buhinga bw'ivyuma indirimbo wise Mana Tabaringo twarabonye no muri kahise Femi Dejaba ni minani dusoma dukijya nino kano kahise kawe wabajije umuvyeyi ati mama uko vyifashe ivyuruka kubwira ati mama agira 8 nko kuri 8 ariko bino bihe Femi wari kuranyuramwo cyangwa waciyemwo iyo uri kurasubiza amaso inyuma uheze ukavyibaza kwiki na cyane muri kahise kawe ko umubano wawe na mama na papa we yakunda abagore nyine gato tushaka ducire ku mayange gatoya nawe vyofata nk'umunota umwe canke umunota umwe n'igice uko navyifatamwo novuga yuko byantera kubona yuko tuba mu isi igwaye usanga nk'ibintu vyo mu ngo bitifashe neza hirya no hino kandi si kuva muri ico gihe canje c'ubuto reka ari imbere yaho ivyo bintu vyamye bigorana n'ubu bikiriko hirya no hino ku isi rero urumva yuko n'uwo muvyeyi wanje ari mubo vyagoye nubwo we yashitse ku 8 hari wo kwibaza ngo ni benshi cyane gose mugabo no babwira musomye muri Bibiliya hari n'uwashitse ku 1000
ntawo vyishimira ngo abiryoherererwe mugabo cyumva yuko iyi si yacu tubako ibintu vy'ingo cyane ari ikibazo gikomeye kuva kera rwose gushika n'ubu ariko muri iyo ntumbero naciye nkora iyo ndirimbo mvuga nti mana tabara ingo muri make novuga ivyo mana tabara ingo byumvikana ko ino ndirimbo ifise inspiration aho yavuye na cyane cyane ku byo waciyemwo ku byo wakuze ubona umuntu agerageje guca ijya n'ino ugerageje kuraba ingo hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse n'iyo mu gihugu cya Norvege usanzwe ubaye ugerageje kuraba ukuntu ingo zimeze zitandukanya gute bwana Femi nawe waranubakiyeyo hagiye wubakiye ahantu hameze neza uko ingo zigenda neza iyo wubakiye ahantu hameze n'abari igihe wandukirwa ari ugerageje kuraba hiyo muri Norvege na hano mu Burundi ubona bimeze gute ugerageje kuraba ivyingo n'imiryango reka mpere kukivuga muri rusange yego ico ni kibazo novuga yuko gihangayikishije ino si tubako mu bihugu byose noba naragendeye bitari bike nagiye mbona ico kibazo kihari kandi giteza ibibazo binini mu bantu rero mu Burundi kirahari burya kiri no mu bindi bihugu na hano muri Norvege ndi kirahari mugabo itandukaniro ryo rirahari naho nyene kandi rinini mu bisanzwe mu Burundi novuga yuko geranije na hano muri Norvege abagabo barafise amahirwe atari make yo kugira ijambo rikomeye mu rugo mugabo muri ibi bihugu vy'Iburayi naho ni nk'igihushane abagore nibo bafise ijambo rinini hanyuma gusambuka naho zirasambuka hose mugabo na cyane cyane ino birarenze urugero kubera abenshi ntibemera ko n'Imana ibaho urumva kwahukana babibona ko ari bisanzwe kira noneho byaranatitutse rwose ku buryo usanga hariho n'abajya barongorana n'abagabo ku bagabo abagore ku bagore byarabaye n'urudubi kuko no mu masengero ugasanga barabahezagira hariho washaka nabo twumva ugasanga bikundanira n'ibikoko ucumva rero ko iyi si tubako isinzikaye rwose naratuma mu ndirimbo navuze ati mana tabara ingo kuko urumva ko shetani azirembeje byumvikana ko satani azirembeje ni Femi deja bwigenekerezo rya 18 ukwezi kw'icenda 2020 agiye guhimbaza isabukuru y'imyaka 50 amaze avutse imyiteguro imeze gute bipanze gute bwana Femi mbaza gushimira Imana kubera ko uravye ibihe turimwo vya corona ntivyoroshe ariko turi mu bagiriwe amahirwe kuba taraduhitana cyangwa ngo duhitanwe n'ibindi bintu vyama bihitana abantu biza n'ibindi rero novuga yuko nshima ayo mahirwe iyo Mana yaduhaye yo gutegura uwo munsi novuga yuko vyifashe neza ikibanza twaragifashe turiko turapanga ibintu neza orchestre irahari izovuza n'abandi baririmbyi batari bake bazwi bakomeye mu gihugu cacu bazoza kushigikira ibirori turizera ko Imana ihadushikanye bizoba bimeze neza nkuko nabivuze azoba ari umunsi wo gushimira Imana ndumva aho bigeze ndashima intambwe tugezeko na cyane cyane gushikaho Femi de Jaba azoba ari cyangwa azoba ariko arahimbariza ino sabukuru hasabwa iki bimeze gute ko arabagira ati turakeneye kudoza kuryoherwana na Femi wari wese imiryango iruguruye hajya mu bigo bya INSP cyangwa hariho amalimite haraho mugira ati
hazoza afise ama invitation gusa bimeze gute ibijanye n'ino ntunganyo y'urubanza ko tuba tubishikiriza ku nsamirizi haracavyibagira bati nanje nzojayo hemerewe bande hakumiwe bande murakoze icyo kibazo ni cyiza cyane murabona ibihe turimwo hari amategeko dutegerezwa kugenderako hari igitigiri cy'abantu tudashobora kurenza na cyane cyane muri ibi bihe turimwo bica byumvikana yuko atari bose barekuriwe mugabo ni urubanza umuntu aca avuga bwa mbere ni urubanza rw'umuryango inshuti n'abagenzi ndibaza abantu tuba tuzinanye twakuranye twagendanye muri ibi n'ibi abo nibo bazi ubwa mbere nkundira gato inyuma y'imisegonda nk'itanu cyenda kugarukako dukira duheraheza gatoya imisegonda nk'itanu reka tukurikirane indirimbo gatoya wise mana tabari ngo cengaruka ugume ku murongo umukunzi ukuri aguhoza ku mutima yemwe mumve mu mahigwe no mu magorwa mugasangira byose none nawe ubona kuze urandiye uramevye ujya wawe ukinovora ingundu. Yes nuko twariko turabivuga na cyane ko nyuma y'imisegonda nk'itanu tuba tugarutse mbere ko dusezerana na Femi Deja baracari ku murongo wa telefone wariko ratubwirana cyane igisabwa cyangwa ikizoba gikene kugira ngo umuntu ashike ahantu zori kurahimbariza isabukuru ati bivanye n'ibihe turimwo namwe muca muvyumva ati si bose barikuriwe kujayo byumvikana ko abazoshika aho hantu zohimbariza isabukuru haje mu bigo bya INSP agomba kuzo afite cyo no kwita invitation cyangwa ubutumi yego nivyo hari ubutumire butegekanijwe bumaze no gutangwa buciye buri buratangwa kwazo batumiwe kuri uwo munsi okay birumvikana mvuga iki ndekiki na cyane kuganira nk'umuntu w'inaribonye nkawe mu muziki tumaze imisi tubona amakava akijyaniro nico gituma tuguma tukubaza na cyane twinjiye muri kahise ka mwidonido wavuke naho ugeze ndetse n'ibindi bibazo bizokomeza kuvuka imbere yuko dushaka kuri tariki ya 18 ukwezi kw'icenda 2020 tuzonongera tukurondere kandi Femi sinzi nimba hariho ka message wohereza abakunzi b'umuziki Burundi muri rusange cyangwa abakunzi bawe imbere ko dusezerana kuko ubutaduswa tugaruke kandi tubandanye n'ibikurikira mu bikorwa bitandukanye uriko urakora niko novuga ijya nino hano mu Burundi haruhande yaha hari n'ibindi usanga biriko biravugwa ijyana cyane kuri wewe mugatugira twebwe siyo twobivuga mwene vyo arahari kugira ngo atanga umuco cyanye abishikirize ku mugaragaro ka message woshikiriza abakunzi b'umuziki wundi nakaye bwana Femi murakoze fatiye ku iganiro twagiranye no munsi abantu bo kwibaza ivyo twavuze bijanye n'ingo no kuvuka nogira abari baratwumviriza bose yuko twese twoza turibuka yuko umuntu abaho ku isi kubw'ubugombe bw'Imana hanyuma n'ingene avuka uburyo avukamwo n'imiryango avukamwo nta numwe abihitamwo n'Imana ibitugirira rero kubw'ivyo umuntu wese uburyo bwose yavutsemwo yobishimira Imana kuba ariho hanyuma nivyo yoba yaciyemwo haba mu miryango byose akabishimira Imana akamenya yuko mu buzima ibishikira ababishikirana bariya kandi igihambaye nuko iry'Imana iba yatumye ubaho turabo ibifise uko yagutegekanije ubuzima bwawe nko kuremesha umuntu yoba yihebura canke yayiganyira avuga ati jewe navutse uku yomenya ko hari nabo tubona bavyara bakabata mu mawese mugabo mu nyuma
akagira imana akagira umutora agakura akaba umuntu kandi ugasanga abaye umuntu w'akamaro. Rero ivyo bantu nitwo bita ku mwanya wo kwiyumvira no kwiganyira, ahubwo twoshimira imana uko biri kose. Hanyuma ibisigaye navyo umuntu akaraba imbere mu buzima, umuntu akamenya yuko umuntu arashobora gushika heza nubwo yavutse mu buryo ubu n'ubu canke buriya. Na cyane cyane Femi, ndabona akanya gasa n'akadusize, ariko ndagushimire cyane mwe vy'imvamutima kuri message uhereje abarundi, na cyane cyane natwe dukomeza kugira gute kwitegura kuzoryoherwana nawe cyangwa kunezerwana nawe igenekerezo rya 18 kwezi kw'icenda 2020 aho uzoburumanije imyaka 50 uvutse. Burya si vya bose, hari benshi mwavukiye rimwe bitakunze ko bashaka iyo tariki, hari nabandi bavutse mu nyuma zawe bitakunze, mugabo urumva ko ugira ati mu numero gushimira imana nkeneye kuzoba ndi kumwe n'abarundi aho nataye uruzogi no guri hanze y'igihugu, ati ntegereza kuzoba ndi ngaho, ati kandi byose nkomeza kwishira minwe y'Imana. Ndagushimire cyane Femi. Murakoze namwe bwe ndabashimiye Radio Culture. Shimira nabo bose batwumvirije. Ndabasaba kubana yabumviriza Radio Culture kuko ni radio tubona yuko idufasha cyane gose mu dushikiriza ibiganiro vyubaka imitima ya benshi n'igihugu. Murakoze cyane, uturamukiriza abarundi bariyo ndetse n'umuryango wawe. Ndabushikana murakoze namwe mu bigiro ko nyene. Murakoze cyane. tugezeyo ikinga umwe Radio Culture, l'âme du peuple. tutangura suguma 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 Radio Culture, l'âme du peuple. nyonga nyonga